abo bantu mubona umwe yitwa Nitereka Emmanuel aratabaza abategetsi avuga yuko apfunzwe arenganywa na Procureur Sabushimike Claver w'Imakamba. Avuga yuko umuprocureur yatabuye dossier yarazanye imbere yiwe, no kuvuga ngo icegeranyo c'urubanza rwiwe cari cakozwe n'abahuza bo ku mutumba kandi akagitabura abo bahuza babona. Bugingo yariko arakurikirana ivyo yarakorewe, mu nyuma yahavuye atabwa mu gasho gushika n'ubu niyakiri. Reka vyivugira ingene vyagenze mwumve ingene ariko ararenganya. Ariko ndagusabe imbere yuko wumviriza ubanze ufyonde kuri subscribe, hanyuma ufyonde no kuri like no ukazogera kugira ngo ivyigwa vyose dutanze uzokwame ubibona muri telefone yawe, uzokwamuronka notification. Amahoro bantu b'Imana ndabaramukije, amahoro y'Imana babe ko muherereye hose. Jewe nitwa Nitereka Emmanuel, sanzwe mba ku mutumba wa Mabanda, komine Mabanda, intara ya Makamba. Nyakubahwa, ndiko ndataka ntakamba ntabaza nitabariza nongera ntabariza umuryango wanje. Nta kindi ndiko ndazira kuko nariko ndakwirikirana dossier yo mu gushikiriza amanza kukira sentare nkuru ya Makamba. Imakamba yatwerutse aratabagura arazimanganya ivyemezo vy'urubanza rwaciwe n'abahuza 15 bo ku mutumba. Iyi dossier murayumvaga yemwe? Ibi bintu mwebwe mwumva bibaho? Aho umuntu bamushira dossier agaca yitabagura. Iki kintu rero numva gikomeye cyane. Naho tuza kumviriza ibindi, iki basha numva arico kibitwara vyose. Umuntu yubahutse agatabagura dossier akayitaburira imbere y'abashinga ntahe, aho haba hari akantu. Reka tubandanye wampaye inka. Nyakubahwa, imvo n'imvano y'agatotezo n'agahotoro n'ituratuzwa ndiko ndakorerwa hamwe n'umuryango aho bikomoka naha. Naburanye n'umugwizatunga yitwa Ndunamiwe Jafeti, asanzwe aba Kayogoro Centre, komine Kayogoro, intara ya Makamba, ahasanzwe hakomoka Sabushimike Claver, umushikiriza amanza kukira sentare ya nkuru y'igihugu ya Makamba. Muravyumva neza iyo biriko birazunguruka? Reka tubanze tumira amateka toya hanyuma tubandanye. Niteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane. Muze kutubwira ivy'ubutungane. Muzo mudufashije. Kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashaka kuburana n'umuntu afise amafaranga. Uko vyagenze nuko nyakubahwa tumaze guhunga amagume y'intambara y'igihumbi kimwe amajana 993 twahavuye duhunguka 2012 dusanga itongo ry'umutama Gitengera Ivena ari nawe serukira mu kuburana ayo matati y'itongo gihagiwe n'uwitwa Nibizi Pascal. Uyo Nibizi Pascal turamwitura kugira ngo adushikirize itongo ryacu, kanatsinda yarabizi ko ari ryacu kuko twahunza abizi ko ari ryacu, aranana. Niko guca twitura umugwi CNTB wo ku rwego rw'intara, aratsindwa ntiyanyugwa, aca Nibizi Pascal yungururiza mu mugwi CNTB wo ku rwego rw'igihugu. Naho nyene aratsindwa, amaze gutsindwa uwo mugwi CNTB uraza urashira mu ngiro urwo rubanza rwari rwacitse
naho nyene ntiyanyugwa. Ico yaciye akora, yaciye anana aragarariza iryo shirwa mu ngiro ry'uwo mugwi senitebe wo ku rwego rw'igihugu, aca arishira mu minwe y'umugwizatunga. Murumva, muri senetebe ya mbere yarananye, senetebe igira kabiri aranana, urubanza rushirwa mu ngiro aranana, aca rushira mu minwe yande y'umugwizatunga. Ku mugwizatunga naho murazi gikora, havuga inoti. Ivyo sinokwirirwa ndabibabwira, sinokwirirwa ndabivuga ko vyinshi murabizi. Uwo mugwizatunga nawe kuko yishimikije inguvu z'abategetsi bamwe bari muri leta tutazi, yaciye arivubirako, aho tutari twemerewe guhonyoza ikirenge muri iryo tongo, niwe yaciye aguma ariranguriramwo imirimo. Niko guca nitura abahuza 15 bo ku mutumba Nyakazi ahasanzwe hari iryo tongo, maze abo bahuza baca baca urubanza bavuga bati ntihubahirizwe ishigwa mu ngiro ryakozwe n'umugwi senitebe wo ku rwego rw'igihugu, umutama Gitengera Ivena yubahirizwe kw'itongo ryiwe. Uwo mugwizatunga ntiyahavuye yemera ivyo abahuza bafashe, ahubwo yaciye yitura uburongoye sentare y'intango ya komine Kibago Jean Claude, kuko asanzwe ari inshuti yiwe n'umugenzi Pamfe. Bigenze uko, uyo Nkurunziza Jean Claude ari nawe arongoye sentare nkuru ya komine Kibago, yaciye atumako agasakisaki abahuza abatera ubwoba yuko baciye urubanza nabi, bategerezwa gushigikira uyo mugwizatunga. Aka kantu murakumvise kayemwe? Ngo gutyo nibarusubiremwo. Abo bahuza bavuga bati nimba atashimye urubanza twaciye, ingingo twafashe niyunguruze. Hanyuma uyo Jean Claude nawe aranana, aguma ategeka atera ubwoba abahuza ko urwo rubanza bategerezwa kurusubiramo. Abahuza bacamusaba bati duhereze icanditse kugira ngo dusubiremwo urwo rubanza. Icanditse arakibima, amaze kukibima nabo baca banka kurusubiramo. Abashinga ntahe baraciye ubwenge bati duhicanditse utubwire igituma turusubiramwo. Icanditse arakibima, amaze kukibima nabo baca banka kurusubiramo. Nyakubahwa, agatotezo karakomeje, aho tugiye kurangurira imirimo muri iryo tongo bitakunda. Twaca dutegerwa n'abantu bafite ibibando tutazi, ndetse bakatwirukangako, aho itariki 1 y'ukwezi kw'icumi 2023 bagomvye kutugandagurira muri iryo tongo, aho twatabawe n'abanyagihugu, mu nyuma n'igipolisi kirahagera tubona gukira. Mu nyuma twagiye tubona umutahe nkomvoka kwa prokirere akukira sentare nkuru y'igihugu ya Makamba. Uwo mutahe wavuga yuko ntegerezwa kwitaba itariki 5 z'ukwezi kw'icumi 2023. Naritavye, aho nahahuriye n'abahuza nabo nyene yabatumyeko na wa mugwizatunga, turicara mu biro iwe. Prokirere Sabushimike Claver acavuga ati nshire ku meza ivyemezo, impapuro z'iryo tongo, asaba n'uwo mugwizatunga ko nawe nyene ategerezwa kwerekana impapuro z'iryo tongo. Jewe narazisokoroye ndazishira ku meza, ndazisize ku meza arazitegereza, arazinsubiza, abwira wa mugwizatunga azerekane nawe ivyemezo vy'uko iryo tongo ari rwiwe, arabibura. Voilà, muze murandika ahantu
akamura kumvise neza yarabuze icerekana ko iyo tongo ari igiwiwe. Mwumvirize ibikurikira. amaze kubibura nta kindi cyaciye gikurikira, yaciye abwira babahuza ati namwe ni mu icegeranyo cy'urubanza mwaciye. Barakimushikiriza, aca aragitabagura akinuga muri pubere. Amaze gukora ivyo naciye mbabara cyane, aca abwira wa mugwizatunga ati genda ukomeze urandanye imirimo, ati mbere unabitwarira i Bujumbura, ati hanyuma mumvire mu biro mutahe. Bavuze ibintu vy'akarenganyo, agasuzuguro, akagaye, mwe mubiharura kure. Uwo kugirira aka kantu wewe wovyakira neza? Aha rero niho hahagaze akarenganyo. Kubera nasohokanye umubabaro mwinshi muri ivyo biro vyiwe, naciye nitura uwumukurira Procureur General, ari nawe asanzwe akukira sentare isubiramwo imanza ya Makamba, witwa Eustache. Uyo Eustache nawe yaranyumvirije, ndabona ko umenga biragiye kuba umuzigo kuri nyene, ko atakuntu noshobora kwitwarira Procureur Provincial. Narakuka manuka nkukamanuka, amatike araheba arashira, nsaba yuko notunganirizwa ko yorengutsa uwo Sabushimike Claver yisigure kuri iryo tabagurwa ry'ivyegeranyo vy'urubanza vyaciwe n'abahuza. Naramuremereye cyane, yabuze uko abigira, yahavuye aramurengutsa. Sabushimike Claver ntiyigeze ahakana ko atabitabuye, ahubwo yavuze ati jewe yarabitabuye, jewe ndi umuntu muto, nta karite mfise, ntako noshobora kumwitwarira. Akantu murakumvise kayemwe, ngo wewe ntacumaze, wewe uri umuntu muto cane, we ntaho woshika. Ngo ivyo bintu wegomba bihebe, we ntaho uzoshika, ntaco uzoshikako. Kumbure wowe uriko uranyumviriza umengo ntivyo gushikira. Voilà, nguko uko abantu bato bato bafatwa. Ibi vyashikiye uyu na wewe birashobora kugushikira umwanya wari wo wose. Akarenganyo nico gituma tubwirizwa guhagurukira rimwe nk'abarundi tukakagwanya, kuko gakorewe uno musi uyu, ejo gakorerwa wewe canke umwana wawe canke umuvyeyi wawe. Uyu muntu Sabushimike Claver, Procureur w'Imakamba, muramwumvise? Ivyo rero vyose arakwiye kurengutswa, agasigura iki kintu yoba yarakoze. Kuko iki kintu yakoze ni ikintu kibi cane, gutabura ivyegeranyo vy'abashinga ntahe, agatako akabitaburira mu maso yabo. Yasuzuguye igihugu, yasuzuguye inzego zashizeho abashinga ntahe. Abo bashinga ntahe nabo baserukira inzego za leta. Aha rero iki kintu nuyikurikirana mpaka uyu muntu abajijwe kuvyo yakoze. Erega ibi arashobora no kubigirira n'abandi, canke ashobora kubaza yarabigiriye n'abandi. Bigenze uko, Procureur General yasavye icariho ciwe nta matungiro Leonard ko yokugurura dosiye. Aho kuyugurura, yaciye atuma ko abahuza abatera ubwoba, ababaza ati koko ivyo bintu yarabitabuye. Nabo baremanga neza yuko yabitabuye, mbere baramushikiriza n'inyandiko ko yabitabuye vyanditse. Mu nyuma baciye bantumako uwo mushikiriza amanza akukira sentare isubiramwo imanza, nituye ko notunganirizwa akukira sentare isubiramwo imanza Procureur General, ari kumwe n'ico cariho ciwe yavuze ko yokugura dosiye igakogwa. Ico cariho caciye kivuga ko dosiye yamaze kuyitangura, ariko baca bambwira yuko iyo dosiye noyiva inyuma nkareka kwitwarira Procureur, naho yabitabuye nta ngorane, ashobora kuzoba umutegetsi
w'ikirenga nkazomukenera. Nanje mvuga nti sinoshobora guheba itongo ngo ndindire ko azoba umutegetsi w'ikirenga hanyuma azontunge n'umuryango. Voilà, murumva izo mpanuro bamuhaye batemuhungu. Ijya dosiye yireke. Ujya arashobora kuzoba umutegetsi w'ikirenga, kumbure akaba procureur generale de la République cyangwa akaba president. Ati rero, hajya urashobora kumukenera. Mwumva izi mpanuro zipfuye bamuhaye. No kuvuga ngo umutegetsi w'ikirenga aremerewe kurenga amategeko. Ivyo ntibibaho. Nabo nyene murumva yuko badahakana ko yakoze amakosa. Amakosa y'ingurube yarayakoze mbere. Aho muri ico gihe baciye bantukagura bambwira yuko jewe ndi umugarariji ntubaha abategetsi. Baca bamuzana kwiterabwoba. Batu rero umviriza ikintu kimwe. Ubaha inzego. Iri jambo ubaha inzego murarizi namwe. Nyakubahwa, ivyo vyabaye narisanzwe naritwariye umugwizatunga niyo nkuru Deo naguze ko ivuriro mu masezerano arampisha ingorane ibibazo iryo vuriro rifise. Mu nyuma nza kubona ivyo yampishije vy'amanyanga vyo muri iryo vuriro nza nahomvye. Iyo dosiye yaruguruwe irarangira, ariko bampa itegeko ko bampa nimero y'iyo dosiye ari uko manje guheba iyo dosiye ya procureur ko noyiva inyuma. Murumva baciye bamubwira bati rero wewe tuzoguha inimero y'uru rubanza canke inimero y'iyi dosiye ari uko wemeye guheba ibi vy'uru rubanza rwa procureur. Voilà, iyi ni chantage. Bamusinyishe kubera ikintu kanaka. Murumva yuko bamuhaye condition, bamubwiye bati utemeye guheba ibi nawe ibi ntavyo uronka. Mu yandi majambo bagomba ko abanza kemera guheba uburenganzira bwiwe, ivyo yemererwa n'amategeko. Naravyanse, maze kuvyanka nabo baca banyegeza iyo dosiye. Ibi vyovyo abacamanza murazi ko babikora cane. Izi nyegezwa izo nka guca ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru, urabona ngo ujya mujama wanje, urabona yampaye miliyoni 100, none sindaruca kuko gohava atsindwa. Voilà, muraheje kumva ko babikora cane. Reka tubandanye. Niko guca nandika ikete ndamusaba gutunganirizwa kuri izo dosiye y'iryo tabagurwa ry'ivyegeranyo vy'urubanza rwaciwe n'abahuza, gutunganirizwa kuri dosiye y'umugwizatunga yihagiye itongo, kuko na procureur kizigenza wa Republika nari namwituye arandika ikete ndarifise yandikira procureur generale w'Imakamba ko notunganirizwa, ariko ntiyaheza ngo abikore. Ahubwo yahavuye aho kuntunganiriza inyuma y'iryo kete ndamwandikiye nsaba yuko notunganirizwa, ico yaciye akora yaciye akorana na babagwizatunga aramfata anuga mu gasho acanyagiriza ivyaha ntakoze ntanazi ntanagirijwe imbere yuko nitwarira procureur kuri iryo tabagurwa ry'ivyegeranyo ry'urubanza rwaciwe n'abahuza. Nyakubahwa, ciye mfungwa nagirizwa ivyaha ko ndi umugumutsi, anyagiriza ko nahungabanije ubutunzi bw'igihugu, anyagiriza yuko nambitse ibara abantu, maze amezi 4 mfungiwe mu gasho ka Murembwe mu Rumonge. Acapfungwa kumugumutsi kumbure kubera ariko arakurikirana iyo dosiye kandi ariko arahungabanya n'ubutunzi bw'igihugu. Murumva ya madosiye baciye muremeka ibi ntaho bihuriye n'ivyo ariko arakurikirana. Biboneka yuko kwabaye ukwigovyora. Voilà. Kubera bamuhahaza
kubera adafise amahera, kubera ari umuntu mutoya nk'uko bari babimubwiye, bati reka tumute mu gasho ntazovayo, nta kizomuvugira. Aka kantu murakumva? Je nibaza ko mwakumvise. Ikiriko kiraba ubu hariko haba iterabwoba, wa mugwiza atunga yatsindwa kuri rya tongo ariko agira iterabwoba ku masura yasuye muri ayo matati ndetse n'umuryango wanje, ku buryo badahunze boshobora kugirirwa nabi canke bakicwa. Ngizi rero inkurikizi z'akarenganyo, nuko umuntu ari mu makosa, umuntu ari mu mafuti, ari we acaja kugira iterabwoba kubarenganijwe. Voilà. Mu Burundi uri mukuri ni wapfungwa, abasuye bakaja mu kibazo, umuryango w'uwo apfunzwe ukaja mu kibazo, kwa kuri bakakunigira mu menshi. Ndi ngaha mu gasho, ndetse na sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB iwi Bujumbura yahavuye yandika urwandiko ko no kubahirizwa ko umutama Gitengera Ivena yo kubahirizwa kuri iryo tongo. Uyo Gitengera Ivena nawe ari nawe sanzwe serukira, akaba naho nyene atari mwituze kubera ariko araturatuzwa nanje bantaye mu gasho. Ariko iryo kete naho sentare yaryanditse umenga ntaco rivuze ko twokubahirizwa kuri iryo tongo, kuko jewe nagumijwe mu gasho, hanyuma umuryango uriko uraturatuzwa. Murumva ko atako noshobora kubandanya mfunzwe, kandi iryo tongo ikete ryo gusaba yuko no twokubahirizwa kuri iryo tongo ko rihari ndarifise riri mu ntoki, ata mpamvu yuko nobandanya mfunzwe. None umuntu nk'uyu sentare yahaye uburenganzira bw'uko yubahirizwa kw'iryo tongo ariko arakurikirana. Murumva yuko ubwo rwandiko atagaciro rwigeze ruhabwa. Kubera iki? Kubera kagafaranga. Ariko kukubera ko baguma batuma abantu ntazi yuko noheba iryo tongo, ndetse ko ntosubira kuvuga yuko prokirere yatabaguye ivyemezo vy'iryo, ko yatabuye ivyemezo vy'urubanza abahuza baciye, hama nkabona kurekugwa ko ivyo bintu ntabihevye zoborera mu gasho. Nkasaba ntakamba ko mwomfasha mukantabariza ahashoboka hose, na cane cane kuri Prokirere Kizigenza wa Repubulika, umushikiranganji w'ubutungane ndetse n'umukuru w'igihugu. Ivyo bintu bakabishira mu ntoki, bakabirabisha amaso yose, kugira ngo nanje nsubizwa agateka, nubahirizwe nk'abandi, mve muri iri bohero, kuko ntacyo ndiko ndazira. Nyakubahwa muzoba mukoze, Imana izokibahembera, yongere ikibibukire ko ibihe vyose no ku munsi wa nyuma muzovira kuri inosi, Imana izokibahembera. Hamwe mwomfasha nubwo noba nabivuze nabi, mukabintondekera mukantabariza, muzoba mukoze. Ivyo mvuze nukuri ndabifitiye ivyemezo bivuga, vyanditse ndetse n'ibimenyetso. Murakoze, mugubwe neza aho muherereye hose, murakoze. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi aratabajwe, umushikiranganje w'ubutungane aratabajwe, n'umukuru w'igihugu aratabajwe. Turizera neza yuko ubu butumwa ubashikiriye. Bati iyi dosiye ya Prokirere utayihevye wewe uzoborera mu gasho. Turasavye ababijejwe, turasavye abafata ingingo ko iki kibazo c'uyu muntu Nitereka Emmanuel bogikurikiranira hafi, bakamutunganiriza akavanwa umunyororo, hanyuma umuprokirere nawe yigize akamana, yigize ikimana nako
arengutswe abazwe ku vyo yagirizwa. Nta kintu kibabaje nk'uko umuntu yiha uburenganzira bwo gutabagura dosiye y'umunyagihugu kandi akayitabagurira mu maso y'abajejwe intwaro canke y'inzego zatowe na leta. Urwego rw'abahuza n'urwego rukomeye kandi n'urwego ruzwi na leta, ruzwi n'amategeko. Ngerageje kuraba ku mbuga zitandukanye, uyu muprokirere amaze kuvugwa mu manyanga menshi, apfungira abantu busa, ni ukuvuga ngo ntawe umuvugana, eka ngo n'abatwara wa mugwi wa CNDH uharanira agateka ka zina muntu ngo baramutinya, ntaco bavugira imbere yiwe. Turasavye rero aba bamukurira ko bokurikirana iki kibazo ciwe, kuko nta muntu n'umwe ashobora kuba hejuru y'amategeko. Iki kibazo c'uyu muntu abatuye ntituzogume tukigarukako ngo tugume tuvuga ngo erega ngo wa muntu aracapfunzwe, ngo ba bantu barihojeje. Ivyo nivyo bigaruka bikaguma bicafuza urwego rw'ubutungane. Turizeye rero ko ubutumwa butomoye kandi mugiye gutanguza amatohoza, n'uyu muntu akarekugwa akidegemvya, akaburana yidegemvya, mbere no gukingirwa agakingirwa. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu icura ry'abarundi bose turamuhaye kaze.